radiyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Ni kuri Mogoma niho bari kwakora. Kuri Mogoma ndani kazi. Iyi shuri niyo twabaga turi kurya ubushize muri 2000 Umvisha niko baza batese mu Rwanda. Yarije mu Rwanda. Orira kwaho biramureba. Hano rije wawe rireba. Yarije mu Rwanda. Hano barawurara mu mezi. Mujyi barawurara neza ngeze neza. Tekuna umwana yiruka nkare. Abasanga bari mu Rwanda. Sho naje kuvuga. Jena banigeze ngo muri Gisenyi. Ahubwo barashate mu ishuri. Piga wajiga kwe. Ahungisha abahungu. Akuno baragenda zakuru ziri kuvuga. Mujyi barahora nande benda kukandagira. Baurimo. Ndenza ko bauri. Sikia moto huko sasa. Sikia moto. ولا تصيرهم يلا نحكي خلاص خلاص انا بالمكتب بدي كم بدي اركض على البيت ما اقدر. Choti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ndabaye ikaze muri kino kiganiro jewe mwumva ndi Jean Christophe Mugisha turi kumwe na Apotre Benantunga nayo akaba ari umuhuze bikorwa runanigo abanyagihugu yuware ntitamwo neza niyo pour la renaissance de la nation akaba ari nawe yerekanye itongo rya Edeni aho rero Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kushe yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga ijana higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu yanashize abona idonindo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu hari vyo Burundi, u Rwanda, Congo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndabaramukije. Ndaramukije abatwumviriza bo muri kano karere k'ibiyaga binini. Ndaramukije kandi n'abandi batwumva bari hirya no hino mu isi. Murakoze. Nawe duteze yompi ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro atugiye guca hirya no hino ibibazo bigera kuri bibiri. Apotre biravugwa ko inyuma yaho abanyagihugu bo muri Goma batabaje basaba ko M23 yoza ikabakura urusyo kwizosi arigo FARDC igisirikare c'abarundi no kuvuga n'imigwi yose bafashanya za Wazalendo Maimai n'indi migwi myinshi cyane. M23 yafashe ingingo yo guca gutabara abanyagihugu bayisavye ubutabazi. M23 yasohoye itangazo itanga amasaha 48 ko FARDC igisirikare ca Congo ndetse n'abarundi nabo bafashanya bose boshira ibigwanisho hasi muri amasaha 48 amasaha 48 mu kanya gatagiye guhera. Mbega Apotre ubyifashe gute muri Goma abanyagihugu bamerewe bate mbega intambara muri make yifashe gute? Abanyonye baradu televiziyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini batwandikiye badusaba ko wogira ico uvuze nyuma yaho baboneye usohoye ikiganiro ku munsi w'ejo uvuga ingene umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD amerewe. Mbega ubu vyo wavyifashe gute hari amakuru uzi ubu mbega amerewe ate? Urakoze cyane kuri ivyo bibazo byose umbajije ndashimiye kandi ababandanye batwandikira byerekana yuko mu raje ushinga no kumenya amakuru y'ukuri y'imvaho atari mu bihuha ibyo tubashikiriza n'ibyo tuba twatohoje neza nta kamaro ko bashikiriza ibyo kuryosha amakuru uyu mwanya ntawo dufise. Ubwa mbere bwo nagira ngo mpere ku kibazo ca nyuma wambajije ca kabiri kubabajije uko amagara yo mu nyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yifashe hariya mu bitaro i Nairobi. Nagira nababwire mu ijambo ryiza yuko nkuko nababwiye ejo iyo umuntu ari muri reanimation
aho bamuhemesha ntushobora kuvuga ngo ariho canke yarapfuye, ni umuganga wenyene bari kumwe amufasha, ntabazi uko vyifashe n'uko bimeze canke uko buca bimeze. Ico tuzi nuko kugeza ubu nyene twaba turavugana aracahema, ariko amagara yiwe agirwa ku majanja kubera yuko araremvye cane, ari mu cumba bamuhemesha ivyo bita reanimation mu Gifaransa, n'ivyizigiro vyo gukira si vyinshi bivanye n'ivyo agwaye. Ahubwo nagenda babwire yuko ubu hariho ibiriko biribazwa mu bagumyabanga bitari bike hirya no hino mu gihugu, abo twashoboye kuvugana mu ntara zitandukanye bakomeye muri uwo mugambwe, bavuga yuko Reverend Ndikuriyo yoba yararozwe hakoreshejwe bwa bumara bw'uburozi bwa poudre bumwe bashira ku ntebe canke ku meza umuntu ntavyuke. Ubwo nkuko nari nababwiye bikaba arivyo ariko baranakoresha no mu barundi bari hanze abo bashaka kwica. Ivyo rero bari babizeye kugira bimare abo batavuga rumwe, ariko urumva ko n'ivyaba arivyo bashobora nabo kuba bariko barabikoresha hagati yabo. Ikindi kintu kidasanzwe muri ivyo tumaze kumva nuko aba CNDD-FDD bariko bakubita urutoki ku rundi bati Reveriyani agapfa turihora. Ni ukuvuga yuko bashobora kuba bariko baravugana hagati yabo icoba cihishe inyuma y'ubugwayi bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Benshi bakaguma bagaruka yuko abagandaguye Petero Nkurunziza ari bo bazoba bamugandaguye, bakavuga ko baca bategerezwa kwihora. Ivyo rero nagira ngo mbwire abarundi bose aho bari hose ko bakwiye gusaba Imana igakinga ukuboko kugira ngo Reveriyano ntapfe, kugira ngo amaraso ntaseseke mu gihugu, kuko twifuza ko abantu babaho, ntitwifuza ko abantu bapfa naho boba arivyo batwifuriza. Ikindi kiri mu nkuru gikomeye nagira ndabamenyesha nuko muri kano karere k'ibiyaga binini hari ibikorwa biriko biraba, ubona neza ko Imana yibereye hagati muri ibi bihugu vyo mu biyaga binini vyo guhana no guhasha abari kwisonga mu ihonyabwoko. Igituma ndababwiye iki nuko uno munsi mu gitondo kuri wa 26 Nzero mwaka wa 2025 General Major Omega ariwe Pacifique Ntawunguka, akaba yari umuyobozi mukuru wa FDLR, uyu munsi mu bucagucagu ariho yeretse umukondo ijuru, no kuvuga yapfuye. Kuko mwaribonye hirya no hino baguma batangaza ko yapfuye, ariko harya ntiyari yapfuye, ariko bamuteye amasasu mu bwicariro, ariko yayandi manini manini ku buryo babona neza ko adakira. Urumva ntiyicara, ntiyaryama, ntiyahagarara, ntiyashinga. Ni ukuvuga ko yari amaze iminsi ari mu bubabare budasanzwe, aho yashoboye gukosorwa n'intare za Sarambwe mu mirwano yishoyemwo yo kumara abatutsi bo mu karere k'ibiyaga binini. Kuko nkuko mwakurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi, uyo u Rwanda ntaco rutakoze kugira ngo rumutahukane, cyane ko uyo abatamuzi benshi Omega ryari izina ry'akazi, ubundi yitwa Ntawunguka Pacifique. Igihe ca jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uyo yari yagiye kwiga amashuri ya gisirikare mu Bufaransa, hanyuma ahejeje ava yatumbera muri Congo kuja kuyobora FDLR. Yasubiriye rero uwaheruka kugwa mu byo yita urugamba, ariko nyabona yaguye kw'iseta ryo kuja kwica abatutsi, nawe nyene yapfuye atabamaze. Uyu rero Omega ngo yoba yabwiye General Kabarebe yuko azotaha mu Rwanda ari uko abatutsi bose baheze. Byaranse ko abatutsi bahera, kuko Imana irabakunda nk'abandi bantu bose yaremye. Apfuye asize abatutsi bakiriho, kandi n'abandi bafite ivyumviro nk'ivyo bazopfa babasize bababona, kuko umuntu apfiraho umuntu ashakiye, umuntu apfa hageze. Ku kibazo rero gikomeye ca Goma mwambajije, nagenda babwire ko
kuri urwo rwandiko mwabonye ku munsi wa gatandatu ruvuga ko AFC M23 yahaye amasaha 48 abasirikare ba FARDC nabo bafadikanije gushira ibigwanisho hasi bakamanika amaboko. Nivyo kuri mu masaha abiri ico kiringo kiba kirangiye, ariko ico gihe cashitse hariho n'izindi zandiko zasohotse. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 26/0 umwaka w'ibihumbi 2025 AFC M23 yasohoye communique ibwira abantu bo muri Kongo ndetse n'amakungu yuko ikibuga c'indege ca Goma cugaye. Iryo communique rero twaribonye mu gitondo kandi bisa naho vyubahirijwe, kuko n'indege yagerageje kuguruka ya gisirikare ivuye ahandi atari kuri ico kibuga ikaja gutera bombe muri AFC M23 bayirashe ku murizo, yari ku butero bayirasa ku murizo, yagiye ntiyagarutse, nta nabuzi ko yashitse yija. Ivyo rero bikaba vyabaye kuri uyu w'Imana. Hari n'ibindi mbere tubonye ubu ku mugoroba w'Imana nyene, aho bamwe mu ba FARDC bariko baragerageza guhunga, ndavuga aba ofisiye bakomeye n'abayobozi bariko bakoresha Kivu kugira ngo bahungire Bukavu. Mu itangazo twabonye kuri X yahoze ari Twitter ya Lawrence Kanyuka ivuga yuko no mu kiyaga naho hugawe, bivuze yuko barasabwa kumanika amaboko nk'uko babisabwe na AFC M23 canke naho bemere bagwane bakubitwe izakabwana. Uyu mugoroba rero ugeze vy'ukuri hari amasasu menshi cyane igoma, hari amasasu ateye ubwoba ku buryo abanyagihugu babuze bacira n'abamira. Ubu tuvugana nta muntu abigoma aryamye ku gitanda, abashoboye kukika umusaya baryamye munsi y'ibitanda, abandi bashize abana babo munsi y'ibitanda. Hari abatanga amakuru bakavuga yuko ku miryango bashizeho amamatera bakazibiza, bakibaza yuko urusasu rudashobora kutobora umuryango w'icuma ngo rurengane imatera. Urumva no kubura uko bagira. Ibyo rero bikaba byavuye ku bw'igito bwa Tshisekedi, kuko bankiye abanyagihugu bagoma guhunga mu gitondo, aho baciye bugara umupaka ubajana mu Rwanda kuri Petite Barriere, baciye bugara ubwo rubibe kugira ngo impunzi abashaka guhunga ntibagende. Ikibabaje muri ico nuko abafise amafaranga, no kuvuga abakorera igoma bo hanze, abagwiza tunga abafise amafaranga, imiryango y'abasirikare ikomeye yoyo yashoboye guhunga, kuko baciye bafata amavarize bakafata imodokari bagahunga baciye kuri barriere nkuru yo ku Gisenyi bakaja mu Rwanda. Ariko nta numwe yigeze avuga yuko ahunze, bavuga ko baje kuraba inshuti zabo mu Rwanda nk'uko bisanzwe, kubera ari igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kiteye imbere kitarenganya, ntaco babibonamwo, babaretse barinjira nk'uko bisanzwe ko bafite uburenganzira mu gihe bafise impapuro zibabashisha kwinjira. Ivyo binyuranye rero n'ibihugu bimwe bimwe tubona vyifata nk'aho bikiri mu ishamba, ndavuga nk'u Burundi na Kongo nyene. Nagira rero ngaruke ku bijanye n'intambara iri kibera muri Kongo. Ubwa mbere nagira ngo nugurure amaso y'abantu banyumva. Intambara iri kibera muri Kongo si intambara isanzwe, niho nyabwoko riko rikogwa n'abakozi b'Ububirigi, no kuvuga leta y'u Burundi na leta irongowe na Tshisekedi. Abo nibo bariko bakora genocide mu burasirazuba bwa Kongo. Iriya ntambara si ya Kongo na gatoya, kuko Kongo ntiyoshobora kugwana irya ntambara iri kirakora. Impamvu nuko Kongo ubwayo ntiyoshobora kwigwanya. Abo bagwanya barazi neza ko ari abakongomani nabo barabizi. Igituma nababwiye ko ari Ububirigi nuko uri kuraraba ibikorwa biriho n'amasoro gahari ni vya leta mbirigi. Rero leta mbirigi niri kigwanya M23 basaba kubaho nk'abakongomani, kandi leta mbirigi itabishaka, kuko leta mbirigi iminsi yose yamye kenera abikoresha batagira ubwenge, badashobora kugira n'ico babaza, ahubwo babategeka ivyo bashaka bakavyumvira. Nagira ngo mbwire abatari bake, ndababwire yuko Ububirigi mu gihe Kongo mbirigi yo bitariho, atari bo bayikontorora,
nta buzima bogira. Mu bo twavuganye uyu munsi hari uwanyibukije yuko Ububirigi aribwo bwonyene mu Iburaya amarute amabarabara ariko amatara mu gihugu cose, kandi ibindi bihugu vyose vyo Burayi nta gihugu na kimwe usanga kuri otorute hariko amatara yaka bugaca, ariko Ububirigi bwobwo amatara araka bugaca. Mwibaza ko ari kubera iki? Ubutunzi bw'Ububirigi babukura muri Kongo mbirigi ariyo benshi bita RDC. RDC ntibaho ni Kongo mbirigi, ariko M23 nimwabona ishoboye gufata igihugu cose igashiraho urutonde nk'ugwi ishiraho ifashe, nagira ndababwire yuko igihugu ca Kongo kizoba kibonetse, mugabo uyu munsi kiracari Kongo mbirigi. Aha rero nagira ndababwire yuko Goma nubwo benshi bavangu igira ifatwe, je nabivuze haraheze iminsi irenga 3 yuko Goma iri mu maboko ya M23. Kubera iki? Kubera ko nyuma yo gufatwa kwa Minova noneho bacushira Sake nta kindi kiba gisigaye yuko Goma iriho, kubera ko ikibuga c'indege hamwe na Lake Kivu M23 bivuze ati nta ndege nshaka kwicaho hejuru, cyeka avuga ati nta bwato ngomba kubuva Bukavu buza Goma canke buva Goma buji Bukavu, byose byo kubahirizwa kuko ni nkuko wawunamye uraba hasi, no kuvuga ko umuntu afise inkoho zikomeye ari hejuru ku misozi ikiyaya canke hasi ahakontrola neza. Rero M23 niba bayirareka nayo ubundi yari gushaka igihe yafata Minova gutangaza ko yugaye n'ikibuga c'indege hamwe n'umuhora wo mu mazi ujana abantu bakura Goma ubajana Bukavu. Rero kuba uyu munsi bavyugaye bakaba kandi intambara zariko zirabera kure y'umuji wa Goma, zegereye cyane Goma, mbere ubu ndababwira yuko mu marembo ya Goma hafi ku marembo niho M23 iri. Hari n'abatubwiye yuko mu muji ndani AFC M23 hariho hamwe hamaze gufatwa, hariyo abantu babo n'amakuru ava mu bakongomani, ariko twebwe twemera amakuru dutangarijwe n'abari ku murongo w'urugamba, abari muri yo ntambara ari M23 mu gihe batangaje ko ahantu bahafashe natwe no tuvyemeza ko hafashwe, mugabo ataruko twemeza gusa ko ariko haba intambara nkuko biba biko biravugwa na bene vyo. Ikintu rero gikomeye gitangaje ni inama yahamagawe vyihutirwa muri Loni y'agashami k'umutekano, aho bariko bariga kuri ico kibazo ca Goma. Rero Goma yari iraje ishinga abashizeho abo bantu, mbega Monisco, mbega Sadeke batumwe na amafaranga bakoresha bayahabwa nande, bariyo ku nyungu z'abakongomani canke bariyo ku nyungu z'ababatumye? Iyo aba bariyo ku nyungu z'abakongomani ntibaba baja kurasa M23 kuko nabona abakongomani. Sinzi ko murumviza amaradiyo mpuzamahanga abavangwa arakomeye ariko dakomeye na gatoya, avuga ngo inyeshamba za M23 canke bakavuga ngo M23 ngo igwana na Kongo ifashwe mu mugongo n'u Rwanda. Ivyo bintu byose bavyita ibihuha, kandi igihuha nicubaka no kwidigadiga. None baza ko bizoshika ku ubwo Rwanda bahoza mu kanwa iminsi yose umengo baragwaye mu kanwa, goba ruri hoho iyo M23 bahoza mu kanwa yabaye indirimbo n'abakongomani. Nibavuga ko ari abakongomani badashaka kubona muri Kongo mbirigi tubimenye, mugabo n'abakongomani. Hanyuma rero inama yabaye y'umutekano mu ngingo zafashwe ntabanduka, Kongo yasabira ibihano Rwanda na M23, ariko nta bihano babafatiye kubera ko bagenzuye barasanga ibintu bikomeye by'ingenzi byangendegwako. M23 bavuga bati ahifashe ntihohotera abanyagihugu baca bagira amahoro n'umutekano. Barongera baravuga bati M23 n'abakongomani ikibazo cyabo nta numwa ababangamira akava ko ivyo bagwana batavyumva, naho batagomba kuvyumva ngo babitorere inyishu, ariko ntibavuga ko ivyo haranira atari byo. Urumva rero baci babura ayo baciye nayo bamira nk'umupfuma apfanywe n'umuntu. Reka ndababwira icantwengeje canejereje, yaba narindi hafi ndibuze nari kurondera basi nkavuga nti uyu muntu aserukira Uburusiya ndamukore mu ntoki ndamukeze ko ari we muntu wenyine ari muri yo nama muzima, bene waserukira u Rwanda bo bashoboye kuvugisha ukuri. Waserukira Uburusiya yavuze ati ibibazo byose biri mu burasirazuba bwa Kongo ni ingaruka mbi y'ubukoroni bwabaye
muri kariya karere. Ivyo rero nivyo birengagiza, nivyo nama ariko ndababwira, nivyo tuvuga. Batwigishije ibitari vyo, badushiramwo amacakubiri, baducamwo imigwi, baraturyanisha kugira ngo bazogabure itungo yacu tudakozemwo, ariko none byageze igihe birabananira, kandi abantu bamaze guca ubwenge barabibona. Imbuga ngurukana bumenyi ziratwereka buri kimwe kimwe cyose ingene kimeze ku isi. Ubu nta muntu n'umwe atinya abo bakoroni. Abo bakoroni batinywa nabo bakoroneje, babakubita ibimoko, babica, babaca amaboko, babaca ibihimba vy'imibiri. Nagenda babwiye ko uyu munsi abo bakoroni mu bantu bose batababoye nta muntu umwe batinya, nibabimenye. Ubu twiyemeje guhangana nabo kugeza bemere tubane nk'abantu, canke bagume iwabo tugume iwacu. Mugabo iki kijanye n'inyifato bifata yitera soni, ibi bigiye kubananira. None nk'ubu nka MONUSCO yatangaje yuko ifasha FARDC ku rubuga rw'intambara, kandi niko baravyerekana mu kugwana. Ubu ko batsinzwe baraca bajaye. Hari ikibazo gikomeye. MONUSCO iri Goma, vyanka bikunditezwa kwemera kugirana ibiganiro na M23 kugira ngo ntibakugwe n'isoni, ntibahasige ubuzima. Abo niyo bumvikana, barapakirwa indege basubira iwabo. SADC nayo nyene niko kuko, naho bafadikanije na FARDC kwica abo muri M23 no kwica abanyagihugu, nabo nyene baraja kugirana ibiganiro vyanka bikunda kugira ngo batahe bave muri Kongo. Ivyo nuko bigenda, kuko batemeye ivyo barahashirira. Ariko ugize analize nziza cyane, ubundi kubera iki babona Goma bamaze kuzengurukwa, kuko uravye kuva mu Minovo kaja Sakwa zenguruka Goma, wova ko iminsi 3 bari bamazeyo bakora iki? Kuki batasohoka ngo baveyo canke basabe Kongo kugira ibiganiro igirana na M23, aho bahereye babasaba ibiganiro ntibumve? Mbega ubundi wo kwiyumvira muri 2013 M23 yafashe Goma, bayisaba ONU isaba yuko bosubira inyuma ngo bazobafasha. Aho imbere hari Ubufaransa bwabivuze, ntibigeze babafasha. Hageze igihe babaka n'ibigwanisho. Uyu munsi bibaza ko bababwiye ngo basubire inyuma bemere. Ubu basubiye inyuma boca bajaye, bokoma basubiza inyuma bakuri wabo babajana hehe? Nabo abo bandi rero nibasubira inyuma nabo. Je cyo mbona ciza nuko MONUSCO na SADC bomanika amaboko bakagiriranira ibiganiro na M23, ikabareka bagasohoka amahoro batahasize amajigo ku neza yabo. Ariko rero akaga kagiye kuba ku Barundi. Kora nababwira ikintu kimwe, abaFARDC n'abakongomani. abaFARDC n'ikindi mutamenye, uyu munsi nyene, uyu munsi ku mugoroba habaye ico bita skandale igoma mu kambi. Umutegetsi wa gisirikare w'Igoma yabwiye abasirikare yuko bambara aho kuja kumva itangazo bahawe na M23, libabwire ko abasirikare bamanika amaboko canke naho kandi abamanitse amaboko bakaja muri stade. Banse kuvyumva, ubu icace gikurikira umusirikare yatanze itegeko yuko abasirikare bafata inkoho kaja kugwana. Umusirikare arahaguruka aravuga ati ntarota aja kugwana intambara imeze uko imeze, ntaca ariko araharanira, ni bareke M23 yinjire, kuko M23 n'abakongomani nabo barabakongomani. Umushefu ubwo nyene yashavuye acatanga itegeko kumugendana kugira ngo arasoba umusirikare. Umugendana rero bamwe bita bate arashoba umusirikare, abandi basirikare nabo bafatwa n'ishavu baca barasa uwo mufisi, ashobora kuba yapfuye. Haci havuga amasasu menshi cyane. Ubu rero no kuvuga ngo mu gisirikare ca Kongo abari Goma hari impande zibiri. Ari uruhande ruriho wifuza kumanika amaboko kugira ngo ntibicwe nk'imiswi y'inkoko batagira gitabara ngo M23 ibafata. Hari urundi ruhande rushaka kwinjira muri M23 bavuga bati aba nibo basirikare tugomba gukorana. Hari n'urundi ruhande rugomba guhunga rwabuza aho ruca. No kuvuga ngo muri make nakavuyo. Ubu rero muri ako kavuyo ntituzi ico bivyara. Ejo mu gitondo aho bukera birashobora kurangira Goma yose igiye mu minwe ya M23, hanyuma amahoro agasasagara muri Goma. Reka tubirindire tubiha amaso. Mugabo ndababwira ngo ibintu ntivyoroshe Igoma. Ibintu ntivyoroshe na gatoya Igoma. Ikibazo gikomeye cyane. Kuba FARDC nuko bimeze. Mbega abarundi bo vyifashe gute? Abarundi bari mu mugumwe na FDLR na za Mayimayi, urumva bashaka kumvikana bakaja mu bandi bakakora bagasaba ikigongwe. Mugabo abarundi na FDLR bobo ntibafatwa muri ubwo buryo. FDLR yakoze genocide mu Rwanda, yabandanije kuja gukora genocide hariya muri Kongo, baja no mu matongo
y'abahunze igihugu b'abatutsi bagahungira mu Rwanda, mu Buganda n'ahandi. Abo rero FDLR basabwa gutaha iwabo mu gihugu cabo, niko M23 isaba kandi ivuga. Mbega baraja gutaha? Reka tubirindire. Abarundi rero bagiye kuba bacangero gufatanya na FARDC ukora genocide hariya, bose barimo agatebo, nabo biraja guherera he? Cyane ko n'abafashwe barashimiye atabemera yuko arabiwe. Ubu amabatayo arenga 10 ari muri kiya gice cyafashwe, araca jahe? Biragenda gute? Reka tubiha amaso turindire ku munsi w'ejo turaba uko bija kugenda. Mugana agenda babwire ko abavyeyi mufise abasirikare muri Kongo, narababwiye ngo mubabwire bariho kugenda, muranka kumva, ejo ntimuzorire muva ngo murabuze. Ni mubabuze kujayo, umwasi baja kurondera muri Kongo atabaho, bamufise ngaho. Uwarungika abasirikare banyu, abana banyu muri Kongo, niwe mwasi w'igihugu, niwe bakwiye kugwanya ubwa mbere. Ibisigaye navyo mumenye ko AFC M23 isaba ibiganiro na leta ya Kongo mu gihugu cabo kugira ngo babane amahoro. None abo barundi nabo basaba iki kugira bave muri Kongo? Mbega ko bafise umugambi wuko ari nkoho zibarasa ziriko ziravugira, niho baja kuzihoza bakazizimya, bakazizivya. None ko abo barundi banyu mu kuva hiyo muri Kongo bazotaha bafise inkoho, ko bazobaherekeza bakaja kuzizimiriza aho zitashe, muriteguye kubakira? Sije no hahera akabikora kabizi karya imbaga karitse. Ivyo mukora mu vyemange mumenye ko bigatwe kanyu. Kandi ico twebwe tutemera, umusirikare wese yagiye muri Kongo azotubwira impamvu yagiyeyo, abwira amakungu impamvu yagiyeyo, intahe izobokera. Ababarungitse bo ntabariho, murabona ko batangwe kumarana. Aharindira akataretse kabagasema, mu minsi muzobona ibintu ngene bigenda. Kuko narabwiye ejo bundi ko ariho kudeta mu Burundi rikiramota, abantu benshi ntavyo mubona. Kudeta iramota mu Burundi, kandi yo kudeta iza gukwitana ubuzima bw'abatari bake muri ibyo bicocoro mubona biyita ngo nabahambaye, kandi nibo nyine bazoyikorera, nta wundi wo hanze arimo. Ivyo ni mubimenye. Murakoze rero cyane, mwakoze kumbaza kino kibazo, kandi n'ababandikiye nabo turabashimiye, bakomeze kubana natwe mu biganiro bikurikira. Murakoze. Apotre Benantungwa nawe reka ndagushimiye ku biganiro tugiranye, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, ndetse shimiye na wowe wese wakoze subscribe hano kuri radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Ibiganiro byacu birabandanya, komeza udukurikire, niba utarafyonda subscribe fyonda ngaho hasi anditse subscribe cyangwa sabone, ukomeze wakire amakuru muri kano karere k'ibiyaga binini, ndetse n'ibindi byinshi cyane tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mugire muba mwubahwe. Murakoze.